turagiye muri shooting turakoze sizeri niriwe mfunze rero aho mu vyumva sizeri sinafunguye sinagiye no gusenga tugumye dukora saa moya zirageze sindafungura havuyemwo je bambaye udupira tw'inkinzo baryohewe banezerewe baberewe je nkyumva none je kubera ikibambagura inyishu yatanzwe na Joachim je kubganje numva umenga ahubwo yagize ubwoba aradegedwa nyene bijya bintu ukuntu biboneka mbona umengo ni ibintu yari yateguye yinjijemwe abantu yarabaye bubategeke nk'abakinyi biwe arabigiranye avuga ati reka ndabategeke baje hamwe babivugire hamwe Joachim sinagiye kumutaka indero je wanashaka ndanamuba sinagiye kumutaka indero muga ibintu yagiye gukora vraiment vyarambabaje kandi cyane expose ine sinumva n'ingene nabisigura n'ibyo sinavuze n'ukuri kandi biga byose wanashaka je sinari kubivuga aragoye n'ukuri je sinje ngaho ndamwese n'uwo ndabisubiyemo Joachim aragoye kandi cyane je ko mutambwiye iyo surprise nanje ndayibemwo kubera iki atwabarire rero bahazi bakunzi basanzwe budukurikirana turabaramukije mwiriwe mwaramutse bwake ijoro gize vana uherereye ndakwibutsa ko utakora subscribe na notification bikoye kugira uzaronka amakuru ari update uyu munsi ndi kumwe n'abastari batatu n'abastari batatu nimba ukunda filme ndunda abantu urabazi vraiment tutarese guca hirya no hino turi kumwe na Kercy Makanyaga na Gashuhe mende kuri Kercy ni sawa Yego ni sawa urakomeye ndashima Imana uraberewe cyane urakoze umuntu yabonye ko Kercy yaberewe ngaho yandike muri comment abivuga yaranafise inzigo nibaze katanzigirimo Makanyaga ni sawa Yego ni sawa amakuru y'imisi makuru ni meza uri warapotereye gutya twarakuze je niho mba nibereye nyene yego Gashuhe ni bon Jinda kubonye tuca numva no twenga umva ndakunezeza no kuzuramemba rero uze kumbwira gusa ikiganiro giheze tugiye kure na kure uyu munsi dushaka tuganire na Gashuhe na Kercy na Makanyaga wanashaka turaza kuganira ku majambo atari meza amaze imisi avugwa kuri Kercy na Gashuhe hamwe na Joachim ariwo asanzwe novuga ko ari umuyobozi wa Inkinzo TV mere kuri Kercy inyishu Joachim yatanze n'abakinyi bakorana wayakiye gute nk'umwe mu bari basanzwe bari muri team uyu munsi akaba ari tuntu mutiko mutahurije ko ariko akaba ivyo mwavuze akaba n'ivyo Joachim na team yiwe bavuze inyishu yatanzwe na Joachim je kubganje numva umenga ahubwo yagize ubwoba aradegedwa nyene kubera bijya bintu ukuntu biboneka mbona umengo ni ibintu yari yateguye yinjijemwe abantu kandi je navyakiriye nk'ibisanzwe kuko nabona atari ukuri navuga ni ibintu simple na munga ngufise kuba bijya byose byaravuzwe uyu munsi akari abantu babona Kercy yuko yoba yaragize nabi kuva mu Nkinzo bakayavuga Joachim bitari ivyo we vyakira gute mu gihe hari ari batanga abakunzi bawe bagufata ukundi kuntu bivanye nivyo mwavuze bivanye nivyo team ya Inkinzo TV yavuze kuri Kercy abakunzi banje bamwe bashoboye kunyegera bakashikira baramusanze inbox barambaza ivyo bintu biriko biravugwa nivyo canke bimeze gute nkababwira ati sivyo nta na gato kuko yaratubesheye tuzomenya ukuri gute mu gihe mwebwe ivyo mwavuze nabivyo bavuze ari ibintu bibiri bitandukanye tuzomenya ari nde avuga ukuri muri ibi bintu ndisi certaine ko ari twe dufise ukuri kuko barya urumva nakubwiye yarabaye bubategeke nk'abakinyi biwe arabigiranye avuga ati reka ndabategeke baje hamwe babivugire hamwe kubera iki twataduhamagaye twese hama ngo tubivugire hamwe twese kubera iki yaragize ubwoba kuko ivyo ariko aravuga atari ivyo je kuko yaranasaze inbox arambwira antera ubwoba ibikya arambwira ati urimenya akajambo nashaka karako guhumuriza abakunzi bari batangiye gukunda
gukunda Kercy kuko uri kurumviriza ibyo mwe mwavuze ari abantu bavuze ati nibyo abandi bavuga sivyo nabo ibyo bavuze hari abandi bantu bavuze ati nibyo abandi bavuga sivyo muri no mwanya akajambo wovuga kugira ukuri kwawe bakumve naho harabo kumva she nibakumva akajambo babwira akajambo nababwira nuko bokurikirana ikiganiro cose ibyo tuza kuvuga bakabyumva bakabitahura kuko urabona ubuho ntituri babiri gusa kugira ngo turamubeshe ashaka kubaza nk'abandi tutari kumwe nka Makanyaga yahishikiye nawe twari dusanzwe turibwo mu Nkinzo twese Makanyaga nza kumubaza ukwiwe kuko ndaza kumubaza hanyene ariko wereka shaka mbaze nganire nawe na Gashuhe kubera nimwe mwatanguye kuboneka na hari ko hari utuntu tutameze neza twabaye hagati ya wewe na Gashuhe na Joachim ushaka gusanga Makanyaga batakibazo gihari sintavyibaza urana ko yitekereje Makanyaga ahantu ari nyine bari pose Gashuhe tuje kuri Gashuhe wewe hari vyavuzwe ngo ku majambo wavuze kuri Mika n'abandi bakinyi jewe Mika mugasi ndigeze ndamuvugana yagiye bitaguta ariko nkuko Joachim ndazi ugari ndakoranya nk'abantu nk'abajya yarapopera nijera bashira ibintu navuga ati mutegerezwa kuvuga ibuko mu biravye kuko Joachim arasanga ariko aravuga inyuma gusanga ko aratwenga sijya interview ko murayirabane neza ko mwayiravye neza hama jewe ibintu navuze arashaka kuba batahura ngo n'ubutandero ngo n'ubusutwa subusutwa namugaro n'ubutandero gusa nyimba ari kintu mu buzima kiba kibabaje kubeshegwa bigashikira par exemple nk'umuvyeyi wawe ukumva aho nk'ibintu umuvyeyi ariko arakubwira ibintu akumara amaje no kwishura Joachim sinagiye kumutaka indero jewe nashaka ndanamuba sinagiye kumutaka indero muga ibintu yagiye gukora vraiment vyarambabaje kandi cyane expose sinumva n'ingene nabisigura rero kubera uko kuntu navuze hari abace batahura ngo nta ndero ngira ngo ntaki nayivuze kubera ishavu nari ishavuye cyane kuko ujya munsi nkora interview niho nari nkibimenya nari mfise ishavu rimwe ridasanzwe ku buryo numva no hamwe no telefone na Joachim kamengo numwuba ukankamutuka mugabo ko ranzi ko ari we bon we yanzamuye sibyo kandi n'abantu benshi namwe munzi ko Joachim naravyinumiye abantu bakuru barambwiye frere ivyihoze bigenda ukuntu rero ababifata nka arababwiye baravuga amajambo mabi muri commentaire jewe je naco vyantwaye vraiment kuko je nta kintu kimwe c'ububeshi nigeze mvuga navuze ukuri gusa sinoja ngaho ndiko ndamubene no mubeshya kugira nca nungukiye nta kintu je nuko ujya munsi telefone yari yazimye ariko nakubumvisha amahojo arigiye mu kibaza ngo ibintu byukubesha jewe sinoja ngaho ndiko ntacyo nta tongo dusangiye je nitwoshwana nitwopfa ubusa urumva sinagiye ngo ndiko ndamubeshya ibintu byose navuze nukuri kandi biga byose nabi wona shaka je sinari kubivuga muga kubera ishavu je nasanze nabivuze aravuze ati abo n'abana bareke ubwo n'ubwana ariko bakoresha baracari bato Joachim bandanya bamwe baravuga ati kiraya kimwe kiboze baragikuramwo kugira ibindi ntibipfe era bandakubwira cyo kurasoma ama commentaire hariyo abona abantu batazi Joachim je singena igishaka kumuvuga nawe muganda aragoye n'ukuri je sinje ngaho ndamubeshe n'undi abisubiyemo Joachim aragoye kandi cyane uraraba nk'abantu b'ingozi bamuzi tuzurasoma ama commentaire ayo badashaka kuja kuri YouTube kubera bazi ko biga atari bomwe muganka za Facebook uraza kuraba abantu bamwe b'ingozi bamuzi usoma ama commentaire kwari giho kubaza kai twebwe rero none simo ndakubaza ivyo twobigira nukudenderekanya niba kudendekanya twobigira kugira bimariye hari ikintu twunguka nta kintu nakimwe dushobora kunguka gusa umuntu wese nagaciro kiyi washobora kumworohereza yadututse mama ngo twavuze ngo ntabagabo tuzoronka sivyo siko yavuze umuntu abagabo tuzoronka mugana no kuba yararonse umugore ntaco yatanze ku mana rero zaravuga neza nawe kuko nawe ntazo ibyo twandikiwe ku mana ushobora gusanga twandika ibyiza gusumba ivyiwiwe Gashuhe birasaba yuko haba ukuri muri ibi bintu turimo kuko urabona timu nyinshi usanga ziri mutwe tunyanga abakinyi bashwanye n'ubakoresha kubera reka tuvugisha ukuri kubera ubusambanyi kubera amafaranga kubera ibintu keshi timu nyinshi zisambuka
bafite ikintu cy'ubusambanyi bafite ikintu cy'ubusambanyi wewe naho kuguki kugira timu yiyubaka ikure neza atakibazo batera imbere kubyo ushaka gusanga nk'umukinya akoranye amaze nk'imyaka 5 muri timu biragoye ko mu Burundi ubona umukinya amaze umwaka aca imyaka 2 muri timu siritu ku bakobwa ubize ndakubwira ikintu cya mbere burya muri timu ikintu cya mbere kiba gisabwa ni indero burya ikintu cyose ata discipline irimo sinzi ko murabona akankaroro no kwishuri urashaka kuba ufise samples mugu udafise indero nta kintu kimwe gishobora gukunda urazi kutashobora kumenya akanakarorero rero ikintu cya mbere muri groupe ni discipline cya kabiri numwe wese n'agaciro kiyo urashaka kumuha agaciro kuko utamwubashe ukaza kudendekanya ibyo umudendekanya nawe bikamushikira biramubabaza niyo mpamvu amatimu asambuka n'ingoga mama uno munsi ndashaka kwandi muri timu yawe je ukabona nagiye gukina handi wewe ntukora utarahashika umugenzi ashaka kuba yambwiye ati vraiment ukuri Kercy cyangwa Makanyaga cyangwa Gashuhe ti ukina neza umfasha ukaza gukina kuri no TV yanje ugasanga iyo TV yarateye imbere urumva ugasanga iyo TV yarateye imbere kandi bo baraduhiki baraduha agafaranga bakubwira ati basi ti umuvyeyi wawe ntazabone ko wamanuka ibujumbura ubuse ati genda udugana n'akabito kamamesa sivyo ariko kwera wa wundi ashigira ishari kwa nene tumukorera ku buntu tushye tugana no gukorera handi hantu nani iryo si ni ishari ni umva na jalousie hategereza kwanza kuvamo jalousie kwanza kuko ugize jalousie shati numva atagana kimwe cyo gukunda kwe jalousie n'indero nagumuntu goha agaciro kiwe mukubahana ngaruke kuri Kercy Kercy yarabavuze ati bareke bigumure impembo y'uwigumuye amara imirambi yiruka ni kuvuga ubu Kercy tigiye kumubona nyene ari Kercy abandanya akora canke bigiye gucangana kubera lebo yabarizwa mu musa atakirimo cyo byocangana gute kiretse napfuye je nzoguma mumbona mu yandi mafilime menshi atandukanye mafilime ya gute azoca he tugiye kukubonera he cyane kuko ubu mu Nkinzo birahagaze ndibaza sinibaza yuko mu mwanya hari filime yo mu Nkinzo yawe dushaka kubona tugiye kukubona he muno mwanya mu Nkinzo nyene sindiko ndaboneka ariko nahone siho narindi cyane kuko nta kontra narinda hasifise nakina mu Nkinzo nkakina n'ahandi muzozamurambona ahandi hatandukanye aha ubu rero ngira mbaze ngaruke kuri Makanyaga ni Makanyaga twamenye muri filime birashoboka bibaho na Makanyaga nyine yaratanguye irahagarara shaka tubanze dutangure kuri filime mwatanguriye ko hama dushika uyu munsi utari kuraboneka je mu Nkinzo TV natanguriye gukina kuri filime yitwa Makanyaga rabari yabako kumenguru wigize yasoni kandi tuzi kuvuga Makanyaga muri makeje n'ubwitonzi bwishi je mu buzima busanzwe ndatekereza mugabo iyo ndi muri filime niho ngumuka ego dushaka utubwire filime wari umaze gukina muri Inkinzo TV nizingahe Ibanga agira gatatu kubera yuko nahereye kuri filime yitwa Makanyaga mwarabonye ko itaheze hama ndakina muri filime yitwa uko nabisanze Ibanga yari ya gatatu rero Makanyaga twabonye muri filime Makanyaga series nyene munyumiza guhagarara munyatuza kumubona garuse mu Ibanga series birananirana yuko babandanya Makanyaga series haba iki kugira ntubandanye Makanyaga series Makanyaga impamvu itabandanije ntivyanturutseko harabaye akagorane mu bakinyi nyene bamwe baravamwo Samia na Dani baravamwo filime rero kirahagarara ariko je niho narindi ariko kubera bara acteur principal nabo nyene filime kirahagarara niyo mpamvu itaheze yego ni Makanyaga yaraje neza nk'umukomedie abizi kandi abishoboye ariko uyu munsi twatubona umenga aranyegeye ahantu naje sinzi kuntu nakurose tukaba uyu munsi kati umenga ntari karaboneka arahandi hana nyegeye umenga arahantu inyuma nyene y'izindi filime kubera iki je mu bisanzwe hari ikintu Kercy uvuga ati nubwo mutazombona mwibanga nzoguma nkina handi muri make ikintu ca mbere ciza no kubana n'abantu neza nta kindi je filime nubundi ndabandanya nkina kandi aho bankeneye gukina ndakina je nsanzwe nkina nk'ubu ndakina ahantu hitwa muri Umuco Africa TV
niho ndiko ndakinira muno mwanya niho ndi yego bigenda gute kugira abakinyi benshi tubona mu nkinzo kuva kuri Samia Dani ba Ela n'abandi uyu munsi team harakabare abakinyi bashasha bigenda gute kugira abakinyi baze mu nyuma haboneka kandi bashasha mu nyuma baze abone kandi bashasha wibaze ko ikibazo ari icyayi ikibazo kiri kuri mwebwe abakinyi cyari canke kiba kiri kwa bakoresha nk'ubu nka Samia avuyemwo simba nzingu ikibazo kiri simba nzingu ikibazo kiri kuri Joachim canke Samia kana kavuyemwo simenya ngo ikibazo kiri kuri yindi ariko je umbajije ti kuvuyemwo ikibazo ahantu kiba kiri mbandahazi ariko ku wundi muntu simba nzi ikintu gitumye avamo yego uvuga neza cyane tugira rero tuje mu Ibanga series Ibanga series twatangwe tubona uri umusiti ukina mu acteur principal mu nyuma tuza kubona umenga uranyika paka turakubura habaye iki ikintu cyabaye nyine ntacyo nzi usibye ko naravuyemwo mu Ibanga guhera kuri ama episode mutaje murambo namwe nuko nyine naye navuye gushika nubu icyati niva mu nice wari wishimiye kuvamo canke warakuwemo muri make jewe nkuko bigenda biravugwa ngo muri mu Nkinzo TV ngo twarirukanywe je ndise icambere na mbere je ndubatse ndafise umudamu kandi je ndi umuntu kenshi mvuga ukuri ikintu cyose rero muza kumbariza hano inyishu nza kubaha Jesi ubeshi Jesi nkunze kubesha vraiment mvugisha ukuri je nihereyeko Jesi nirukanywe mu Nkinzo TV nije nikuyemwo jewe nyene yego dukeneye ikintu cyatumye uvamo nka Makanyaga rano hari bakunze Makanyaga muri Ibanga series mu nyuma baza kumubura ariko aravuga ati kumbura zogaruka ariko nibaza ko no bategereje ataragaruka muri make ikintu cyatumye mvamwo je ikintu cyatumye mva mu Nkinzo nuko ibyo twari twumvikanye na Joachim bitakomeje biba nkuko twavyumvikanye nico kintu cyatumye mvamwo hama ariko ivyatumye mvamwo ni byinshi hariho ivyo noshima kuvuga nibindi nyene novuga ati ntavyo novuga ariko bimwe no bivuga bitatu mu byo woshima kuvuga okay jewe icambere na mbere Joachim amafaranga twari twavuganye ko azoza arampemba muri filme kuko muri dutangura Makanyaga je sinahembwa ariko muri filme ya kabiri uko nabisanze amafaranga twavuganye ko azoza arampemba ego yampembye nko muri episode nka zine za mbere na mbere muri uko nabisanze ariko izindi zakurikiye nta mafaranga yampaye ico kintu nico cyatumye nikuramo mugabo rero je ndibuka turi mu nama y'Ibanga turi mu gutangura filme yiswe Ibanga turi mu nama ikiganiro nticyahindutse cyagumye kujya nyene ariko amafaranga ntayo novuga rero bimaze kubuko oje narakinye episode zishika zine za mbere na mbere rero niho nagiye kwishyuza Joachim ngiye kumwishyuza amafaranga ntayo yampaye ariko nyene nk'umuntu akoze ndavuga ati burya gikuru n'ubucuti kandi ubutunzi bwa mbere n'ubucuti ndavuga ati je nta mafaranga rero ubu nzoza ndakinira reka nze ndakina mugabo iyo ni decision nifatiye kubwiwanje reka nkinire kubusa je ntariko ndahembwa rero ndabandanya nkina mugabo icyatumye mvamwo hakuru sayo mahera kuko je navuze ko noza ndakina kubusa atana amafaranga mpembwa kugira ngo nironderere izina ariko rero birangira mvuyemwo bitewe nyene ibintu byongora kuvuga nibaza yuko hari abantu bari bakunze kuntu wagitinga muri filme nace cyane wagitinga character ya comedy na Gashuhe wanashaka ariko ukuntu mwagiye muravamo hari abantu byacanze avuga ati nibo bikuyemwo ni CEO wa Inkinzo TV abakuyemwo byagenze guti birabacanga kugira bamecange ati niko filime basanzwe yanditswe ariko urumva yuko hariho tundushaka kuba tutagenze neza mukikuramo ariko rero abantu bashaka kuvuga ati abaje bakinyi bikuyemwe nibo bafise amakosa kuko abandi baragumye kandi bagumyemo nibo beshi avuga ati aba bamwe muri batatu tuzi mumaze kuvamo ariko abasigayeyo nibo beshi nyumva ko harimwe mufise abakosa kuko bajya beshi nibo sigarayo kandi babona hari bitagenda neza jewe muri make je nta kosa mfise
nababwiye ko jewe sinigera mbesha mvugisha kuri mu buzima bwanje kandi wowe ni wakora ikintu nkavuga ati iki kintu simo yaragikoze ndibaza nigwa batari urusaku uwaragikoze ntuzonshavura nubwo inyuma yaho bizogushikira bikagenda nabi nkaba navuze ikintu wowe kiza kugushirisha mu mutego mugo nkaba ntakubesheye ego uraza gushavura kubanda gushirishije mu mutego mugo ntuza gushavura bingana naho woba wagiyeyo nakubesheye ikosa rero je umuntu yarikoze ndavuga je nikomeze n'umuntu w'umugenzi ari mwikosa sinkunze kumushigikira ndamubarira ari wikosora akikosora ntikosora hamareje ikintu navugira hasi kindi nkuko mwansavye nyine kuvuga ukuri kandi Joachim je ndamwubaha niwe yamenyekanishije niwe yatangoye kunshira kuri YouTube ndamwubaha rero niyo mpamvu mu byo navuga nto mubeshera kubera yuko iconzi cyo abantu barakeneranira uno munsi twaravuyemwe mu Nkinzo ariko nta uzi mu myaka 2 iri imbere hari gihe twarasubiyemo canke nejo mukumva ngo twasubiyemo niyo mpamvu rero sinobeshera umuntu kuko ejo nshobora kumukenera Joachim canke nawe akankenera jewe ndi mu mizirima icambere na mbere ikintu cyagiye kunjya umutima cyane ivyo by'amafaranga tuyashize ku ruhande kuko naye navuze ati reka nironderere izina genze ndakora kubusa ntahembwa ikintu cyagiye kunjya umutima cyane gose hari Nyiramazani twaja muri shooting saa 9 ngiye ntasenze turagiye muri shooting turakoze sizeri niriwe mfunze rero aho mu vyumva sizeri sinafunguye sinagiye no gusenga tugumye dukora saa moya zirageze sindafungura abamizima urazi mu mafungo tujya sizeri no twandikiwe niho dufungura sinafunguye ndabandanije nkora n'ubundi tukava muri shooting saa 2:30 sinigeze mfungura sinagiye no gusenga muri make mu mizima ingene bimeze hako ufunga ntusenge wotumubivamo mugabo ivyo vyose ndavuga ati ni ibintu nyene n'umugenzi reka ndabikora uko nta kundi ariko rero ikintu cyatumye mva mu Nkinzo nyene cyanyuma na nyuma nyene cambabaje gose namajambo ya Joachim yambariye nayo rero ntayo novugira hano ntayo novuga azongumamwo nta n'umuntu nzona yabwira azongumamwo ariko ivyo byose nayo navyihanganiye ibintu byose byaba ariko ico kindi rero nico ntovugira hano kizongumamwo ariko ni byinshi Makanyaga uba wumva umenga hagize ikiba hagati y'abakinyi n'ubarongoye ubamva ko yabikenewe kuba boja kuri social media bakabivuga yabasi iyo akavuga canke ku ruhande rw'abakinyi bakavuga biba bivana n'umuntu ukwameze kuko abantu ntituremye cyo kimwe hari umuntu avuga ati je kana kanshavuje sinzobimubwira mugabo tuzoguma tuganira ukunyene ari umugenzi ariko ntavyo nzomubwira hakaba n'uwundi muntu ukuntu aremye wewe bitokunda avuga ati je nimpaka ndakimubwire ko cambabaje kandi nanje nukomeze rero je umuntu yaradekonye wanje ndamushikira nkamubwira kuko ninaguma mbandanya kuvyigumizamwe n'umutima uzovyimba tuzoba turi kumwe twishimye mugabo mu gihe nakigumije ku mutima n'umutima uzopasuka rero umuntu je yandekoneye ndamushikira nkakimubwira niho nca numva n'umutima uremurutse biba bivana n'umuntu rero ingena ameze hariho umuntu avuga ati jewe sinobija kubivugira ahantu runaka n'undi avuga ati jewe nyene nzogira amahoro ari uko ndabivuze nyuma y'ivyo byose waregeje akimara ati Joachim hari ibintu bitanezereye je ngira ngo narakimubwiye narakimubariye yego Joachim ni Makanyaga tubona wewe yagumye ngaha mu gihe abandi bakinyi b'Inkinzo canke aba bavuye bobo bishika bakamanuka ibujumbura bagakorana n'abandi bagakina mu yandi mafilme kubera iki Makanyaga nayo tutomubona yateye indi ntambwe agakina kugira ya mpano yiwe ntisinzire je ukuntu meze muri make umuntu yiyaga hashikira kandi uja gukina ingwara arayirata je ndakenye ndavyemera kandi mu gihe ata muntu avuga ati ego umuntu avuze ati jewe ndagukeneye ingunkinire je nogenda nuko ata muntu arambwira ati ndagukeneye muri filime yanje nyambaro wo mukayanza nyambaro w'ubujumbura nyambaro wa hehe nta muntu arambwira ati ndagukeneye muri filime yanje ariko ahingoze hari abambwira ati ndagukeneye muri filime yanje nkakina
ariko sindarenga ahingozi ngo nje gukina handi ngo nje ibujumbura nje hehe oya ucubwira kuvuga kubo kwifuza kugushigikira canke bo kwifuza kukuza impano ya Makanyaga mu bamubonye muri azika bishoboye ugira ishu usaba bo kwifuza kugushigikira canke kuguterera canke kugukinisha mu yandi mafilme jewe abo kwifuza kumfasha abo kwifuza kumfasha ndahari asamposa ndahari abafise uwo mutima ababona ko nshoboye kuko je sinokwibona ko nshoboye burya ni warinda ugera ku rwego rwo kuvuga ati je ndashoboye uzoba wihenza ariko mu gihe hazoba umuntu aza kubwira ati mani wewe iki kintu uragishoboye n'uwundi akaza akabikubwira n'uwundi barenga nka batanu aho ndebaza basi wo kwizera ko nagishoboye buke ariko mu gihe witoka avuga ati je kabisa je ndakaze oya siko biri abantu rero bazobona ko impano ndayifise impano ndayifisemwo gatoya ariko sinovuga ngo ndayifise cyane abantu bazokenera kumfasha ndahari nta groupe nimwe je mfitaniye kontra nayo yaho umuntu yonkenera akavuga ati ngira ngo afise kontra hariya nta kontra nimwe mfitaniye na groupe nimwe je ndahari kandi ndahari asampulsa umuntu wese yonkenera no mubifuza gufasha kandi mbere benshi bama banambwira ati kora cano yiwawe twagushigikira ariko cyane impamvu ntayikora cyane iragoye bisaba amafaranga menshi ntakazi mfise ntaki ivyuma kubikota guhemba umukameramani niki n'amafaranga menshi gose ariko benshi hariho ababikora usanga bifitiye ivyuma biraba vyiza kuko ucu usanga ata amafaranga ariko arakonsoma ubikora wifitiye ivyuma byose byiwawe ni sawa je nama ndeba hariho ahantu aho umuntu nigeze gukinira ivyuma yarabikota aka episode kamwe kagwa muri 50,000 Chawiyumvira rero kugira ngo cano haze hagere ko cano iguhemba uzomaze ukina filme zingahe zikundwe ube waronse bijya bisabwa kugira ngo cano iguhembe uzomaze gukurikiranwa n'abantu bangahe kugira ngo uronke abantu bagukurikirana benshi nuko abantu baba babona ibintu ukora vyiza atari vyiza nta muntu uronka ariko mu gihe babona ufise image nziza niki abantu baragukurikirana rero urumva mu gihe aka episode kamwe ugakora muri 50,000 atavye umufisi uba wakose byose wumva uzomaze gukora filme zingahe zakunzwe n'abantu zizoba zifite ama episode angahe filme imwe ni yaba ifise episode 20 uca wumva amafaranga yaguyemwe ku ka episode kamwe 50,000 uzomaze rero gucisha ko nka filme nka zine canke zitanu urumva ayo mafaranga yose jere niyo mpamvu ntaragira ko niyumvira gukora cyane nta mafaranga mfise ni Makanyaga mwakunze muri filme Makanyaga Stories Ibanga Stories uko nabikoze uko nabisanze ni Makanyaga murabona ari serious kabisa bijyaza kina mu buzima busanzwe n'umuntu ari serious vraiment hama Kercy mwebwe uretse mu Nkinzo TV tiko twabona mu yandi mafilme kubeki mutajya kara Makanyaga ati yamara ati natwe tugende twaratanguranye turi kumwe ubo twavanye no mu Nkinzo tika tukwereke hano tugiye natwe dukurikire kugira impano yacu ntizime biravana na filme iyo hagi usanga bakeneye abakinyi batandukanye ugasanga Makanyaga ntibamudusabye ariko bamudusabye turabimubwira akabura umwanya twabimubwiye ni Kercy hari izindi filme mu Nkinzo TV bagiye gukora ntuzigira wicuza kuba utakinye muri izo filme canke ibikorwa bigiye kubandanya utarimwo ukavuga mu nyuma ukazava usanga wakoze amakosa nawe yakoze amakosa ariko ugasanga nawe ukicuza uvuga ati naje yaba turi kumwe naje mbandi hajya bari nzikiri wicuza ico kintu oya nibisanze bitari ibyawe bigenda hakiri kare kandi hariyo filme shasha bariko barakina yitwa Diaspora bazoyibona iyo filme nari kuyibamwo kandi nari nkenewe cyane mugabo kwera nyene wa muntu nyene Joachim yaravuze yuko yaravyanse ko noyibonekamo kwemeza ko yavyanse barabimbariye ababiteguye barabimbariye
bamwe arababwira ati mama yarambujije gukina filime arabasigurira nyene insiguro zitabaho nyene nyinshi mugabo narabimenye ivyo ti hwe ntibindaba avuga ati ibitari gwawe nyene urabireka bikagenda. Kandi bavuga ngo umwana atari bukure yofa kare cyane gose. uravyemera nawe Makanyaga? Je ndavyemera kandi ndibutse n'ikindi kintu cyambabaje mu nkinzo burya. Usivye ikintu kimwe cyonyene ntaza kuvuga ariko utwonza ndibuka ndaza ndatuvuga kuko oya sikuvuga ngo Ibanga nico niba kandi Ibanga ndarifise wumva nyene narinyegeje ikintu kimwe. Ariko rero ikindi kintu cyakunda kumbabaza Inkinzo yarashobora kugira fete sivyo ngaba anaba ndabavuze nkabona amafoto ari karasirikira bambaye imipira y'Inkinzo naba barimwo naba Joachim bose Inkinzo yose sofu jewe je batanshizemwo bakubori havuyemwo jewe bambaye udupira tw'Inkinzo baryohewe banezerewe baberewe je nkyumva none je kubera iki bambagura cyose ndi mukinye nk'abandi kandi sinkina sindabakinira neza nico kiri mu kintu cyambabaje mu Nkinzo. Yego avuze ko mwe mwaba muri kumwe yabu ntiyanambira ingene bimeze yaba ntukere oya reka ndakubwire hari ibintu usanga biteguwe twebwe baduha udupira tw'Inkinzo Makanyaga rero urumva nivyo bibaza bari bafitaniye twebwe ntivyari bituraba kandi je atabibazo twaba dufitaniye kandi erega nari nkirimwo wamusokura anniversaire yi nari nkirimwo so twe twambaye dupira dusa gose mu anniversaire yanjye yaduhashicagiye twambwiye sawa mwoko mwarimwe abakinyi bose sofu jewe twamugiriye surprise ko mutambiye nanje twagize groupe turakotiza amahera tumushika sawa je ko mutambiye iyo surprise nanje ndayibemwo kubera iki atwabarire rero bahasi urazi kubona abantu mubanye nk'umuryango ukabona bari ahantu havuyemwo wewe wenyene basi iyo mbona Kercy nawe nta urimwo na ntacho bandanda kwishura ederweze kwanda harimo bakaje dombe hari abaje mwaje kwitamwe batari barimo batari batumwe n'utatanzame ntawazoza uje gukuriye uje kumurukwe kuwa none nyene ko mutababwiye mu mafaranga bayatanga barase kuyatanga kandi bakubwiye yatange kandi bari kuyatanga basi ngo ndayatange erega nubwo ntari kuyatanga basi bakaba babimbariye nkababwira ati amafaranga je ntayo noronka arigihe wari gusanga barangiriye akantu baravuze ko atayo woronka ingo basi mugabo rero ntibigeze banabimbwira hamwe ngera gutuma tunakubwira ko haragena bakajitumbe batigeze bakotira Gashuhe dusa n'abarangiza ni weba abantu bafashe nabi cyane wavuze amajambo adakenewe mu bintu winjiye mu bintu by'imiryango hari abantu batakunze uburyo wavuze Gashuhe avuganyishavu yavuze nabi hari akantu yavuze yuko ngo amafaranga ya telefone sinabitahuye neza ngo niyo yagiyemo mu Rwanda akavuga yuko mu kuja mu Rwanda ntibiri n'amafaranga menshi cyane na bitanu yoja mu Rwanda ahubwo ntananyinyi sishaka kuvuga nabi ujya musi je navuze nabi n'ukuri nari nshavuye niho nari ntibimenya ujya musi tubonana jewe nari nshavuye ndashavura bimwe birenze igipimo urumva jewe rero igituma je navuze no ku muryango wa nashaka naramuvuga nabi cyane ishavuga anje ndavuga nabi sana mugi nyuma 20 minutes cyangwa 10 minutes usanga vyaheze karusha usanga ndiko ndaragrita ko ikina bivuze kuvuga ubu vyaraheze jewe ubu vyaraheze mugabo jigituma migana nawe ngina ninja mu miryango y'abantu aje kutwinjirira akaja kuvuga bavye Kercy namubeshe akaja kuvuga bavye twege ibi bintu vy'amafilme vyacu abavye nta bihuriye nabo sivyo tuvuge tuvanga dusavye turagiye muri filme ubuja kubavuga nabi kubera iki mama wanje ntibarahura nta nuwazi mugo aje ngaha avuge ibintu bidakenewe ngo atunze imiryango ibintu nk'ivyo oye nk'ibigenge navuze je navuze ibintu byinshi kubera ishavu hamwe nkangira hari vyo nibagiye hari vyo nagiye ndibuka mu nyuma akajambo ro ku bantu bavuze ati Gashuhe ntandera afise jewe jinde ndayifise akwiye no kuri kw'Imana gusa ushaka bitahura ushaka nawabireke hari abavuze ngo mbanga na wa adolescent isi sukuvuga uko umuntu wese burya afise amashavu aratandukanye Makanyaga ntumva ishavu giwe ngende rimeze Makanyaga aza kuvuga ati tije warambabaje
cyangwa undi umuntu akazakubwira ati kwanza ntabikubwire mukazoguma muhura mugira ibintu bw'uhipokrite gusa kandi ababaye jewe nabivugiye nanje shavuye mvugirira aho nyene nani shavuye kandi cyane babisiporte kandi vyari bibabaje ari biyumviriye kora Joachim rero yaciye akoranye agakundi kugira ko ngo kugira abone ko ari mukuri biga nibisigura ukuri nta nagato kandi yananihenze kujya niko kuri kuko niho beshi kuko ikinyoma kivuzwe n'abantu beshi kitwa kuri naho bo bari ubeshi niko kuri mwe muri batatu gusa bitegezwa kumvikana yuko atakuri mufise ndakubwira ikintu kimwe je bivyo ibyo ntavuze gukonta ko vy'ibiganiro byavuze n'ibyo atavuze abadututse ngo turavyimba najo kweka tuvyimbira iwacu sikizima tamwe dusabirasiyo kandi tubayeho neza nta kibazo na kimwe kandi bagi badututse ngo turavyimba muni twashaka mbere tuke ngo tuzoturika urumva kana naho ngene no kuvuga neza birakenewe urumva ngo turavyimba tuvyimbira iwacu nta muntu numwe kwanza biragoye wasanga nta umenye je ngene hameze wasanga ndaje no gusabirasiyo kwanza yedaye ibintu biragoye vyino mu vyayi no myaka rero si byiza gutuka umuntu ngo aravyimba none mika kugambira yagiye mu banga ko yavuye mu banga se bwambere ntiyagiye bamwekana yafuye hari wagiye kuvuga ngo urumva ni kuvuga rero nawe yaravyimbye arongera aragaruse none se aravyimbuka hamaragaruka none n'ukuri none dukurije byarambaje ngo turavyimba twavyimbye gute ni nkuko ejo mugaruka mu banga series nimba mutogaruka tuzoca tuva ko mufise imitima mibi oya ibyo sindavyibaza ibyo ni ivy'Imana izoba yateguye jere numva umengo aba turi kumwe byo kugenda ni shetani yabiteguye navyo byose biba ku mugambi w'Imana urumva reka nungane Imana yatumye muva mu Nkinzo TV mudahuriza kutuntu tushange turi byose biba kugira bitwigishe kandi bidukuze no mu mutwe basi wiziki muri uko kudahuza kwabaye nize ko kirizira kwishimira umuntu wari wese ngo numugenza ari uburyarya gusa kugabanya ishavu nukuri ndafise ishavu nukuri rinini gusa inyuma y'iminota 5 riba riheze kandi usanga hari gusanga ariko ndarogereta mana kweke nabivuze uko utambwiye basi nume basi gusa biga sinicuza kwa response nabeje navuze ukuri bandanya Kercy kugira duheze ikiganiro nibaza ko byinshi byavuze urumva rero twebwe ingene twobivuga ego yarakoranije abantu arababwira aratuvuga nabi aratuvuga fo cyane akoranya abakinyi biwe ariko ikingyohera nuko barya abakinyi bose afise harya benshi ari bashashe twe tumaje nkanje ubwanje maze gukina amaseri atatu mu Nkinzo bibaho uko nabisanze ni Ibanga urumva je narinda bimenyereye cyane barya ni bashasha bavuze ivyo batazi hariho nkabo tutarigera duhurira no mu isene n'umusi numwe bagiye baravuga ibintu ego sawa baradahane twaravyumvise ariko ikindi coco no bashikiriza twe nituri bijuju kandi ntituraza ubwenge iciza n'ikibi turakizi niyo mpamvu twavuze ati waturondeye udukoresha ikiganiro twisigure kuri bijya bavuze twavuga ya ntidushaka kugikora n'abandi batarimwe hariho nka babiri bagize batashoboye kuboneka nka Kaneza Blenda ntiyashoboye kuboneka Makanyaga ngo yabonetse Makanyaga ari mu bavuye mu Nkinzo nawe ariko urumva ukuri uko gukenya basi uko ashoboye yagutanze nibyo atashoboye kuvuga mbwa urumva birahari ariko si byiza ibyo bapfuye urabyumva ni nka bijya nyene vyacu niyo twe twashaka dusaba abantu bareke kutwumvira nabi bareke kuza baradufata Kercy Gashuhe na ba Dosanse nibyo turaba Dosanse kandi twacasa amaraso ashushe nibyo mugabo ibintu byose Joachim yavuze nta nakumwe ari kuri kuko je ndafise message barya nyene barya abakinyi banyandikira ati nukuri ntushavure twebwe yabaye bubidutegeke kurya nyene kandi urumva nk'umuntu twari mu kazi yaje direct atubwiye avuga ibi dushobora kumuhaririza aramubwira ati je ntaco bimbwiye mwavuze iby'umutima wanyu yabategetse byaraheze twebwe abafana bacu udukunda abandanya dukunda utwanga nawe kuhaje niko nobabwira gusa nibaza ubunya bino bintu ko vyoherera ngaha ahanya je sinzosaba kuboneka muri
mu kiganiro ndiko ndavuga ibintu vyerekanye n'ibanga uko niko kuri kwa nyuma bivuge hanyuma je ntihagire umuntu azosaba kundondera nta muntu azosaba kundondera ngo ariko arambaza ibijanye n'inkinzo hari igihe wosanga turiko turayigira hiti cane n'abatayizi bakaba bariko barayimenya ni vyiza nayo nitunganirwe Gashuhe nawe uko niko kuri kwa nyuma kuri wewe nukuri kw'Imana nkazona jewe iriho amifrelisi jewe nguse gukora interview ngo ndiko ndaharira ngo duterana amajambo na Joachim nawe Makanyaga jewe ntavyo nzi kubera na kare navuze ati je mu byo navuga ati mu byo navuga Joachim ntavyo no murengereza ko cyo kumubeshera kuko nejo hari gihe mushobora kumbona mu nkinzo canke na hirya yeje canke wewe ugasanga nawe yandondeye namufashije mu bindi urumva isi irazunguruka kandi abantu twama dukeneraniye niyo mpamvu rero kumubeshera ntacyo vyomara Jesse novuga ati ntimuzosubira kumbona mu kiganiro ngo ndiko ndavuga ivy'inkinzo n'uwo munsi hari igihe n'ubundi ku mugoroba noboneka ku yindi ndiko ndabivuga sivyo canke nejo ku yindi canke nahiye ejo ku yindi rero jewe sinovuga rero ti sinzosubira kuja ku biganiro niki kuko navyonze hari n'igihe novuga ati jewe nuno munsi ndaja ku mugoroba ndaja kubivuga n'ubundi ku yindi televiziyo nka camfa sinda nabivuge sinda najeye mwisa jivye imbere ntavyonzi nivyo mu yindi misi ntavyonzi hari gihe noboneka n'ubundi canke se sinda nabone masinzo sa kuboneka mu biganiro by'abambaza ivy'inkinzo bazoze barambaza ku bijanye n'ibindi bintu birumva bizoba bigezeho mu buzima saje canke ahandi bazoba bamba ariko ivy'inkinzo ndabasavye ntihagire umuntu azosaba kundondera ngo ariko arambaza umujournaliste nume ngo inkinzo mubanye gute Jeni yamkenera ndamukinire aramahera amadukura namwe nta contrat nzosinya inde Joachim ankene ngo uri hehe ndaguha amahera unkinire fresh aho nzoza avuga kumbwira ngo nkine ngo sinye contrat ikiba uti uvuga ngo niya gukenera aguha amafaranga kandi we yakumenyekanishije ati amafaranga umuhaye ego kweli na amafaranga namuhaye sawa impano ni wanje yego basi ariko iyo mani utaronka Joachim ntayo tuba tuzi yamagaze kandi ndamushire rindira twishure jewe ego nta sinavyansi ivyo byose ego yaranyerekanishije impano yanje ramenyekana ariko hariho aho ndamukorera ku busa nabishime kurya ubu nanje harageze ko nkura shobore gutegura kazoza kiwanje n'abana biwanje urafise abana wewe sindiko ndakura sinzovyara nejo ukumva navyaye uravyatanda ufise ntibayintera nkaca mvyara numva nigutegura kazoza kiwanje je Kercy nzokushika hehe nzokushikana hehe amamagaye ko atabifu atabirebire ambwiye turi hehe unkinire filme umamahera dukura nemwe ni bon ariko kuvuga ngo ndamutsinye contrat ico nikibaho ni kubera iki iyo habaye ukudahuza kw'abakinyi n'umukoresha birangira bigoranye ko basubira guhura kandi bakorana sinzi ko ari akabazo abarundi dufise sinzi byari byo kandi ikintu shingira intahe nuko muri ibintu vya filme turimo ejo hashaka kuba competition canke akaba festival ugasanga chef formation ya filme kana ugasanga murahuriyeyo numva ko we bizokuvuna mu mutima guhurayo n'umuntu hari akantu mwari mufitanye mugihe mwase kugaheza je niko nakubwiye nje nta nzigo nje ndamufitiye kandi inzigo yaraheze narumvise no vuga byinshi ariko Imana yaramfashije ndagerageza gukontrola ishapu ry'iwanje ndavuga ibikenewe kwanze nyene byose byari bikenewe byo navuze no kurya nyene biri me nakubwiye ntanziko ndamufitiye amamagaye ankinishe filme ihere ko yatanziko amamahera dukuranemo ni bon urumva ko wokinanye nuri yareze nkuko wakino bwa jewe ntanziko atanzika atana byinshi nkamukinira neza mugabo ata contrat ngiriki ndamusinyira nkuko avuga ko ataho indi nyene atahondi nkiniwe nkina kwa Simo nkina he hose par exemple nkuko nyene Joachim nibaza ko abantu ntazigo ihari nawe waravyanditse yuko bahagaritswe bashaka kubandanya dusotoye ibi byose ari imenya niwe yabidusotoye reka rero niyo yatwiteje twaragerageje ku control shapu ryacu biranka guma dusotora 4 fois
Makanyaga we turangiza kukuntu abakinyi bagenda bashwana amagroupe yose kuko ugiye kuraba amagroupe akina filme yose mu Burundi ututuntu twama twabaye badafuye ibi bafabiriya mu gihe cyumva yuko hakwiye kuba iniyo desineyaste wowe bivuga kike gakwiye kuba ubumwe bw'abakinyi b'amareresi ndundi nkuko tubona hari ubumwe mu bindi bikorwa bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi ariko abakinyi b'amareresi ugiye kuraba babandi bose bahurije hamwe uzosanga bose ari utuntu bagiye barapfa muri make nkanje kuntu ndabibona twari dukwiriye kubana neza twese twari dukwiriye kubana neza kubera yuko twese turabantu tuba dusangiye umwuga nta bintu rero byishari byari bikwiye kujamo uno munsi umuntu ariko ico kintu naco kenshi mugabo namwe mubirebye izo nduru ntizova ku mukinyi zitegerezwa kuva ku muntu w'umushefu kuko umukinyi mu gihe aba ahabwa amahera urumva ntihogera yaho ahimba amahera nta muntu yohimba amahera avuge ati jewe rero ndigumuye umushefu reka ndamubwire nabi umva bamubwira nabi gute kandi aguha amafaranga nta muntu n'amakinyi yohimba amahera si umukinyi gusa nta muntu yohimba amafaranga ku buryo bwa desida ati jere kare ntangure kuzana bifu ku mushefu kugira aca nyirukana amafaranga yiwe ntazosubire kuyama ahubwo umukinyi agerageza kwitonesha ku mushefu urashaka kubigira warose ahandi hantu uronka ayasumbaye uri kuraronka none sawa ntangorane sawa jeje hashi nababwiye ingene bimeze none ubu aho nkina ni he ndiko ndaronka amahera aho nkina Jesse kuvuga ngo na amafaranga ba oya je nababwiye ko ibintu byose no gufashanya je wocu uvuga rero ngo navuye ko jo ahantu je nakinye ndaronka basi nayo amafaranga make ni kwa Joachim nta nandi hantu ne wocu uvuga ngo iki ubu rero ibintu bihari no munsi n'ama groupe akina amafilme jewe kanaka mpuye na naka si jewe mugabo na karorero bahuye n'undi muntu amubaza ati mbega umaze kuronka ama views angahe mwebwe mu groupe wanyu abashaka yumve kwa murusha bifi ciba ariko je ukuntu meze je ndose ntoye telefone gusa y'umuntu irimwe aba mega YouTube je abantu bose nzi amacano yabo ingene yitwa ndaja muri YouTube nkasacinga bose nkabaha amabone nikomeze ariko umuntu wese nukugwana yumve mu groupe wanyu ubayeho gute mu groupe wanyu burya ntimuguma mushwana nawe ihende umwibiri bangumubwiye ati shatwe tuguma dushwana acaja mu yindi groupe igiriya groupe babanye nabi baguma bashwana urumva niko tubayeho none kubera iki kubera hata muntu yipfuriza uwundi terambere ubwo twari dukwiye kuba tuvuga ati rero kanaka nuguhanurana kugira ngo ama groupe abeho neza kuko wowe ni wabura je nkaronka ntaco nunguka byibuze ikindose no munsi ukakibura giherana no munsi nyene ejo sinzoba nk'igifise kizoba caheze rero mbona twari dukwiye kubana neza kubera abantu twamadukeneraniye Gashuhe akajambo bwira abakunzi bawe abakunzi ba filme ndende muri rusange n'abakunzi basanzwe badukurikirana jewe ari abantu kwanza bwe bantutse mu makomandere oya ndavye nawe waratukanye oya abantu bantutse jewe no nawe waratukanye niyo mpamvu bagutse jewe gasi natukanye oya no kuri kwimana shama yawe nawe gira undenganye kwerenze gurantahura je sinatukanye Jacques natwawe nishavu nakimvuga ibintu byose nibitari kuvugana nashanze nabivuze nari fisi ishavu rimwe ribihuko mageza kunkoresha ikiganiro bambe imbere ko nkora ikiganiro niho nari nkibimenya nari fisi ishavu ryarindi ewana ku muntu wamenye ari kipiripiri wamenye ari ndumva narababwome ngo ikintu cyose kiwenzi no kivuga kugira numve ko nduhutse ku mutima basi kugira yumve ko byose ndabizi amanyanga yose agenda aragiramye baravuga ibitari ivyo ndabizi sivyo jewe hama hari abantahuye nabi n'abantahuye neza jivyo navuze n'ukuri mugabo ishavu riragoye sadepa yebra n'abantu ngene n'umuntu ngena yikontrola ishavu giwe jere vyaraniye kuri kontra ko mfise ishavu nabivuze ni mara umwanya muto uje kurakunda aba inyuma y'iminota 10 ishavu ribaye tuko turatwe na Joachim ko twasanga niko ndamutera change rero mumbabarire je mwana kutariko abantu biragoye ushaka rantahura tabishaka nawe courage shavyo kwinginga ushaka rantahura ushaka nawe udashaka kubitabana nawe yibandanyiriza none no kwisigura gute naye kwisi nisiguye ushaka rantahura ufite inzego wasanzwanye ari umuntu wewe rero shini final courage wana unyanse imana nayo gumiza ukunyanka imana nari kugumiza mu rutuganza
makuraje guma menshi ku Mana webwo rero kuraje unyanke Imana ibashe kuguma insindagirira mu giseke. Nizire yuko mwumvise ukuri sinavuga ngo nukuri buko turi kumwe na Makanyaga byo babyiza. Joachim je mpagaze hagati na hagati yaba Joachim n'umuntu dukorana yaba mwebwe na murabantu dukorana nta numwe shigikiye ndi hagati na hagati nta rusaku nshigikiye mbashaka gusa abantu bamenye ukuri dutanga umuco tubeho mukuri dukore mukuri akazi kagende neza filime itera imbere nk'ibindi bihugu kuko urabona filime yacu nta kuba hamwe guhari nk'ibindi bihugu ngira no tuntu nyene tuguma tuvuka irifo rero yuko duhera tugafata inzira nziza tukaronka amafaranga sivyo Kercy tukabona Kercy yaguze umuduga akwiye muri filime pourquoi nzosanga nyene bavuga ati bahe filime ndundi agaciro baguma batubona dusegerera tinshorera nakajana none urumva nikibazo Kercy afise akaduga yakwiye muri filime Imana yo ndabigusavye Imana Imana ivyumve nizere yuko mwumvise byinshi ntikizosa gukorana ikiganiro tuvuga kuri ico kintu biraheze ahubwo tuzosa gukorana ibiganiro batubwira timu bariko bakiniramo batubwira filime nshacha ariko bakora Kercy Makanyaga Gashuhe ndabashimire cyane ego merci turagushimiye cyane cyo gutambaje akajambo kanyuma no akajambo kanyuma nikabaho ejo uzosubira uvuge abere no twagomba kuvuga akajambo kagasunika rugi ambwira tekaje gasunika rugi bakavuga bari mu nzu nawe ntituri mu nzu akajambo ohereza ko muri iki kiganiro kuko akanyuma nikabaho ejo urasubira uvuge duhejeje uvuze kagasunika rugi ntituri mu nzu yaje avuga baca bugara akajambo wohereza ko muri iki kiganiro. Okay, jaka jambo nohereza ko mbanje gushimira kwanza abafana bacu aho bari hose mu vyubahiro vyabo bubahwe kandi turabubaha kubera burya hose burya nawe umufana wanje kuba wandondeye ni kubera umufana wanje iyo mvuga ati burya ba journaliste bose baragapfa ntiwari kundondera je ndubaha abafana kubera yuko ahantu umuntu abageze atamufana afise ntiyo hagera hose tuhashikanwa n'abafana rero abafana bari mu bantu mpagaciro gusumbya nako nihajewe hama nkongera nkitabariza abavyeyi bamenyereye gufasha n'ukuri bakunze gufasha yego impano turazifise ariko nibarayo badufashe natwe dukore dutera imbere duteza imbere n'impano zacu hama ahantu ndiko ndakina ubu ndiko ndakina muri umuco Africa apana umuco wa Africa umuco Africa TV haro filime yiswe urukundo rw'ubusazi niyo ndiko ndakina ni filime imeze neza nayo nyene iraryoshe cyane muje kuri YouTube musacinge hama mugire muduhe abone mukomante ikindi naco rero burya n'abafana nubwo tubakunda baraduhenda bamwe kubera yuko ndamaze kuri akenshi mu makomanteri usanga kuhaje mukina neza ugasanga hariho ahantu umuntu yakinye nabi wamufana rero ugaca usanga nawe ntakubwiye ati kosora aha hantu haragera igihe rero umufana kubera umubona kuhaje ukagumubona wana agenda kaze ndabizi kwere kumbe urakina nabi kubera umuhendwa n'abafana wararangije nyene uvuga ati genda kaze mugabo umufana ahubwiye ati wana kosora kakantu aha hantu hakosore ucu hakosora kugira ngo hagende neza abafana rero muze muradukosora n'ukuri turabinginze mugumye mutubwira kuhaje kandi dukina nabi wapi ntaho muzotugeza muri ko muranaduhenda ahubwo mutuma tugira amanyama rero nuko mwoza muradukosora nkuko nyene mudukunda byari ibyo murakoze hama namwe ndabashimiye ni Today TV buja Today TV namwe ndabashimiye vraiment yego mwakoze kudukurikirana Imana bahezagire mugiraho mwubahwe tukakoze ikiganiro neza twaganiriye neza nta muntu yatukanye nibaze kuno musata muntu yatukanye na bavuze ubundi nabi Imana bahezagire mugiraho mwubahwe mugira umugisha.